Ndagusuhuje nkwakaze nshuti mukunzi wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV kugezako amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ntunyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye naho dukurikira uherereye wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza ni namwe muri benshi mudukurikira ngaha kuri no mbonesha kure ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo igihugu c'u Buganda igihugu ca Tanzania igihugu ca Kenya igihugu ca Sudani y'Epfo mwese ndabahaye kaze ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'ivyo bihugu bibanyi ndabahaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo n'iry'umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023 utegerezwa gusa gufyonda sabone uramanuka munsi y'ino video hama ufyonda imbere y'ijambo Isange TV itangazo ry'ubuserukizi bw'umugambwe SNL muri Tanzania uburongozi bw'umugambwe SNL muri Tanzania bwifadikanije n'inyangamugayo zose iziri mu Burundi no hanze bwihweje ibimaze iminsi biri mu mugambwe wacu SNL bitewe n'akagwi k'abantu b'ibihemu bemeye kudandaza umugambwe mu kwakira amahera imiliyaridi 14 atanzwe na CNDD FDD ngo bakure umutama wacu mizero y'abarundi bose Honorable Rwasa Agato bongera bemera guca bashora SNL muri CNDD FDD icambere burateye ivyatsi ako kagwi k'ibigwarudubi 10 karaye kemeje mu kwemera guhemukira abarundi bose ariko kandi tugahumuriza inyangamugayo zose n'abarundi bose ko ako kagwi vyaraye bigataye kuwa amazi kandi n'amahera bari bamaze kubaha bariko barayabishuza kuko vyabananiye ica kabiri inyangamugayo zo muri Tanzania turemanga kandi turashigikiye twivuye inyuma umukuru w'umugambwe kizigenza w'inyangamugayo hariwe umushinga amateka Agathon Rwasa ica gatatu burashigikiye indongozi zose ziri gukora zititangiriye itama ngo umugambwe ugumana ijunja wamanye ica kane burasavye inyangamugayo zose kwima amatwi abo bose bafise intumbero yo gusambura umugambwe SNL ica gatanu burasavye inyangamugayo zose kuguma mu bumwe bwamye buturanga tugafatana mu nda gutyo umwansi naronke aha duca mu kudusambura ica gatandatu burasavye inyangamugayo kwinengesera muri ibi bihe bitoroshe umugambwe urimo mu gukurikiza ivy'indongozi zacu zidusaba icindwi buramenyesha inyangamugayo zose iyo ziva zikagera ntizicike intege ahubwo bitwigishe gutandukanya icatsi n'ururo icumunani burateye akamo mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu gufata ingingo zihumuriza na cane cane mu kureka umugambwe SNL usubire gukora ibikorwa vyawo uko wamye kuko burya igihugu c'u Burundi hatanyangamugayo ntikibaho icenda buboneyeho no gusaba inyangamugayo zose n'indongozi nshasha ko zokwitegurira gucungera umutekano w'indongozi yacu no kwitegurira kuzoja kubaza umushikiranganje iyakura uburenganzira bwo kwivanga mu itunganywa ry'umugambwe wacu mu gihe yosubira kuburabuza ibikorwa icicumi abarundi bose iyo basanzariye ndetse n'abari mu gihugu bateze amaso Imana ibicishije mu nyangamugayo zirongowe na Honorable Agathon Rwasa we yoshobora guhagararira inkingi zose hatanimwe ivuyemwo murakoze bigiriwe i Dar es Salaam ku wa gatandatu mu Kakaro 2023 ku bw'ubuserukizi bw'umugambwe SNL nayo mu bindi kandi ishirahamwe abagabo mu gahinda basaba ko ivyo kwanga kwandikisha abana bavutse ku bagabo batazwi vyo kwitonderwa cane muri iryo shirahamwe bavuga ko bafise amadosiye 3 y'abasore bariko begekwa ko abana batavyaye babeshirwa n'abakobwa hari kandi amadosiye 8 y'abagabo bariko basaba mu butungane kugira ngo abagore babakure ko abana babanditse ko kandi atari bo babavyaye hamwe n'abakenyezi bemera ko vy'ukuri abana bataraba abo bagabo Boniface Nduwimana ayoboye iryo shirahamwe abandanya amenyesha ko ingingo yo kwandika umwana afise se wiwe bizotuma abakobwa canke abagore
bazoca baza barandikisha uko bishakiye abagabo kandi bababeshera. Akaba agira ati iyindi ngaruka yo kwitondera ni abagabo bakomeye mu butegetsi mu mashirahamwe ahambaye bazovyara ku bakobwa canke abakenyezi bace baraba uwo begekako umwana kugira ngo bakingire ibibanza barimwo. Ivyo rero bikazotera ingorane harimwo n'ubwicanyi igihe umwana yakuze atanguye kugirana aho yanditswe. Boniface Nduwimana ayoboye ishirahamwe abagabo mu gahinda akaba asaba ko iryo tegeko ryoja mu ngiro hafashwe ingingo zikomeye zoshigikira iryo tegeko ryashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ivyo bikaba biri mu butumwa bw'amajwi Boniface Nduwimana yarungikiye ibimenyeshamakuru bitandukanye kuri uwu w'indwi z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Nayo mu bindi kandi amahera akoteshwa ibibanza biri mu masoko yubatswe na leta hagiye gutozwa na leta. Guhera muri uku kwezi kwa Mukakaro 2023 amahera akoteshwa ibibanza biri mu masoko yubatswe na leta hagiye kuza aratozwa na leta ibicishije mu kigo OBR. Muri aya mahera hazoba atogejwe ibice 10% nivyo bizohabwa amakomine yegukira ayo masoko. Ivyo biri mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Bikaba kandi vyashimangiwe na Audace Niyonzima, umushikiranganji w'ikigega ca leta mu nama yahuje ubwo bushikiranganji n'abakozi bo mu bushikiranganji n'inzego zitandukanye zegamiye leta kugira ngo batahuzanye ibijanye n'intunganyo nshasha y'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta rishingiye ku bikorwa, kandi ivyo vyose bikaba vyarabereye kuri Zion Beach ku magenekerezo ya 6-7 Mukakaro 2023. Audace Niyonzima ati ivyuko umuntu agenda mu isoko yubatswe na leta akagura ikibanza agaca aja ko nawe akagikotesha akaba ari we yunguka bihagarare. Isoko mu gihe yubatswe na leta naba ari iyo leta nyene ikotesha ibibanza vyayo. Audace Niyonzima akaba amenyesha ko amatohoza yose yaheze ibibanza n'amasoko ya leta vyose ubushikiranganji ngo bwarahejeje kubiharura, kandi ngo amahera bisanzwe bikoteshwa niyo bizobandanya bikoteshwa canke yongerezwe gutyo akoreshwe mu migambi y'iterambere nko kubaka amashure n'ibindi. Ese iyo ngingo muyumva gute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi ku Barundi ibihumbi 100 bitezwe kuja gukorera mu bihugu vyo hanze abagera ku 500 baramaze kurungikwa mu ntumbero yo gushikiriza ivyaranguye mu gice ca kabiri c'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta y'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira umwaka w'ibihumbi 2023. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwaratunganije ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uwu w'indwi Mukakaro 2023 mu gisagara ca Bujumbura. Ashikiriza bikuru bikuru vyaranguwe, umushikiranganji Albert Shingiro haramutswa ubwo bushikiranganji akaba yashikirije ko Abarundi ibihumbi 100 bitezwe kurungikwa gukorera mu bindi bihugu mu kiringo c'imyaka 5 kuva muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023. Abagera ku 500 baramaze kurungikwa. Uburundi ngo bwateye intambwe kandi mu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu, ahavuga nk'amasezerano atari make yatewe ko umukono yo guhanahana ibidandazwa n'abakozi mu bihugu bitandukanye, korohereza abanyeshuri bipfuza kuja kubandaniriza ivyigwa mu mahanga aho imusha zigera ku 175 zatanzwe, amanama atandukanye yaba ay'abakuru b'ibihugu n'amashirahamwe atandukanye yabereye mu Burundi n'ibindi. Mu kubandanya gushigukira iyo migenderanire, ubwo bushikiranganji bukaba bumenyesha ko buriko burakurikiranira hagufi imigambi iriko irarangurwa na leta y'u Burundi, harimwo iyo gusanura ikivuko gikuru ca Bujumbura, gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye hamwe no guhindura ibarabara nimero 1 rica ahegereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Mu migambi ya kazoza ubwo bushikiranganji ngo buriko burategekanya kubaka inyubakwa buzokoreramwo, gushiraho ibiro bizotangirwamwo impapuro z'ingenzi hamwe no gukarihiriza ubwenge abakozi bazosubiriza abakukurutse. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari nabateguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi.
ndakwipfurije kugira umugoroba mwiza.